wa TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Gutembera ku musozi umwe uri mu ntara ya Cankuzo ahitwa Imuyaga. Aha rero hari ikirimba citwa ikirimba c'umushaha wa Yesu. Baba ndi mukunda Yesu, handa bashikanye ku mushaha wiwe, kandi ahantu ku mushaha habera ibintu byinshi cyane, kuko muza kubikurikirana mu vyibonere mwebwe nyene. Ndabasaba rero gukurikirana Dawa TV Burundi, mugire subscribe, sabone na share na comment, kugira ngo muze mwambe mwibonera ibiganiro nk'ibi inye. Uno munsi twabashikanye muri iki kigo ca Katolika, ikigo gikomeye cyane murahabona. Ni ku musozi mwiza cyane uri kubiti biteye igomwe, ibarabara nyene ryiza ry'ivu, uri kuraduga hitwa ku mushaha wa Yesu, ku kirimba c'umushaha wa Yesu. Aha rero ni Muyaga, ahatanguriye ubukristo canke paruwase ya mbere mu Burundi. Muribuka yuko ubukristo bwashitse ku musozi wa Misugi, buzanywe n'abantu barenga 100, barongowe n'uwitwa Padiri Gorua, arugiswe n'uwitwa Cardinal Ravigeni. Aba rero baje gutanguza ubukristo mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho n'umusaraba wa mbere washinzwe mw'ino ntara ku musozi wa Misugi mu mwaka wa 1897, nkuko muza kubikurikirana namwe uko muvyibonera. Iyi rero niyo paruwase ya mbere yubatswe, inyuma yaho izari zihari z'ivyatsi zaturiwe n'abanyagihugu b'ico gihe ahantu Imuyaga. Aha rero iyo mubona n'ishure ya mbere, ishure ya mbere yabaye mu mateka y'u Burundi. Iyo nayo nyene iyo shure ya mbere yo kwigisha abantu ubumenyi bw'amashure y'ikizungu. Ishure rya mbere niryo mubona, iryo giri, iri niryo shure rya mbere mu Burundi ryatanguye kubaho ryigisha abantu. Kiranje ryazanywe rero n'aba bapadiri bera, umva ko nabo batuzaniye ikintu cy'akamaro mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu byo tugiye kuraba rero ngaha tubaza gushika kuri uno mutumba wa Misugi, tuwihweze ko neza ibintu byakorerwa bimeze bite, hari iki, hameze gute, nukore mu vyikurikiranira amaso kuyandi no ngaha mubona. Aha uhageze icyo usaba cyo surakiro, ariko mbona hari abakene, hariho n'abandi bagikeneye ibindi, mbona baguma basaba ariho bari ngora. Nahabita ku mushaha wa Yesu. Baniko bahise muhave mumbaza ngo umushaha wa Yesu ngura amaja hitwa ku mushaha wa Yesu. Aha hantu murabona hari umumarayika, aha ngo ufise ibibazo vyawe vyose nguvaho bikemutse, ko navyumvise. Curaba rero n'ahantu heza harabereye ijisho. Aha hantu murana ko ari ahantu hari akajaride keza, kanatire kameze neza. Aha rero ni ku mushaha wa Yesu. Aha rero ngo hageze ngo ibintu vyose usavye ngo birakirwa, bakirisa umutarashika ahantu umva ko muhahomvye. Murara uwo muntu aryamye mwibuye, ngo n'urafu rwa Yesu, urana we yaryamyeyo ariko arashikiriza imitwaro yiwe n'ibibazo vyiwe. Hariho n'agasandugu ushiramwe n'ibisabo vyawe, kandi kakuga papuro gajushiramo gasandugu. Murabibona mwese, abantu baragenda n'ibirato baravyambura, ibirato baravyambura bahita heranda. Twebwe iwacu mu musigiti niho heranda no dukura ibirato, ariko nako ngamo iryo buye mu ruhafu genda ugafukamayo. Murabona nk'uyo mureka aratanga imitwaro yiwe, ariko arasaba ivyo akeneye ngo ava habirose. Kagasandugu nako nababarira ako ngo shiramo ivyo ukeneye. Murabona iryo buye hacafyemo umusaraba indani, hariho n'ivyanditse ko kuri iryo buye ngo hamba mu ruhafu rwawe ingeso mbi zanje. Hari abari nk'abayisilamu baca kubwira yuko basenga iryo buye, ariko namwe murabona ko abakirisu nabo baza agaciro k'iryo buye. Urabona ko nabo bubamyeyo, mbere bararambaraye bose no kubama gusa muri nyabuye. Raba iyo umuntu afite ibibazo iyo bitura naho murabibona ngaho. Aha naho mubona tugeze, aha tugeze murabona amazu, harubatse amazu, ahantu hasezeye neza, utwatsi hameze neza, ibiti vyiza. Ngira ngo muravyibonera. Urumva aho naho usabira ibisabisho, urako ari zone de silence et de prière. Ugeze ngaho ucereza kuko butanguye amasengesho rero. Amasengesho yo mwibarabara, sinzire gitabo tuyasomamwo, uwo bagifisa araza ukinyereka nyene bigenda kugira ngo amasengesho akogwe. Aho rero urahabona hari utuntu twinshi bagiye bacapa, hari amabuye. Urara ko ngaho yari yubire y'imyaka 125 ino paruwasi yari imaze. Iyo ni chapelle, iyo ni chapelle aho abantu bicara baje gusaba ibintu, gusaba ibisabisho. Harakabarabara keza, hari chapelle aho onye bani chapelle baraza bakahakorera amasengesho. Murabona ibintu bihamanitse, bagenda bakwereka ibintu nyene bitandukanye, bimenyetso by'abantu bagiye bafise amateka nyene muri Katolika. Namwe murababona ngira ngo marako bagiye bashushanya utuntu nyene tumeze uko kuntu aho buri kuraduga muri Nyakirimba rero
aha rero turageze rero nyene kuri ya mabuye ara ya mabuye ngaho ugeze kwa no mabuye naho bagiye bashushanya utuntu ego murabibona utwo tuntu turaza kuturaba mbe bibiri iratwemera mbega bimeze bite murabona ngaho onye murabona ishusho ya Yozefu na Yezu canke Yesu ego kuko cyane buka mu gitabo cyo kuvayo turaza kuharaba murabona ibarabara ryiza utubarabara ducamwe ngaho hantu ku mushaha turi ku mushaha wa Yesu ko turatembera ku mushaha wa Yesu mutabone neza ko turatembera ku mushaha wa Yesu urabona akabarabara karafise yo kadushikana ndakende ukurikirane neza abantu kadushikana ego Imana ati muri kuvayo 20 umurongo wa mbere ngo ntukibazira igishushanyo canke ikintu na kimwe gifise ishusho y'ikintu kiri hejuru mu ijuru canke hasi ku isi ati ntuzu vyikubita imbere ntuzu bisabe ariko ngaho abantu bagenda bafukamira ibintu nkaye n'ibyo bazi neza ko Imana yabibujije ariko nyine niyo si turimwo kuko kuri ntikwemegwa ariko ikinyoma kiranyaruka aho rero nyine ari heza rero uhagaze hejuru habona neza cyane ku mushaha wa Yesu haje nk'umusiramu ariko natembera ku mushaha wa Yesu numvise nezerewe cyane mugarengiye ku mushaha wa Yesu ngasanga hariho ibindi bintu bihashushanijwe atari vya Yesu cyagomba nako harimo akantu okay aha ni ku mushaha rero ni ku mushaha wa Yesu shatse uhabone nyimba uri umukristo ufise ibibazo utaraja gusabira aho hantu ngo nturonka mugabo ngo ugiye aho ngo ico usabye cyose uco kironka niyo mateka baduhaye abarongozi bahantu murabibona rero rero turageza ahantu hari irindi buye iri buye bagitara grotte isenga rya Eliya rero imisenga rya Eliya imbaraga zimuyaga abanyamuyaga n'abanyacanguzo mu duha amateka nyene Eliya yageze muyaga gushika mu mushiriho na n'icibutso ciwe murabona rero ngaho abantu bagomba bakurakuranywa kandi gashapere gatoya abantu bakoranira ngo bakaja gusaba ivyo bakeneye turabandanya murabibona turashiteraho abantu bene ibibazo hamwe bajane ibindi bibazo hagira kabiri ni ku musaraba hejuru amana ko tuhageze hari n'umuntu yari munsi y'umusaraba ariko mwibuka icyo Imana yavuze ntukibazire igishushanyo canke ikintu na kimwe gifite ishusho y'ikintu kiri hejuru mu ijuru canke hasi ku isi ntuzo vyikubita imbere ntuzo bisabe kuko jewe uhoraho ndi Imana ifuha ibintu nk'ibire ugiye kubifukamira umenye ko Imana iri kirashavura anukuri ngaho Imana irashavura ntimave mwibaza ngo ko turaryoherwa ariko turaba ibintu nk'ibi hango ni ngo liye d'écoute abo no bumviriza ibibazo vyawe sinzire ho vyumviriza uwo ari we sinzi ko ari Imana yo mwijuru hare naho bita ku mushaha wa Yesu sinzire ho mushaha nyene wabonetse gacaboneka n'umusaraba bamvyeko ibi rero twebwe ni vya bindi kama tubabwira tuti imyemerere y'abantu iratandukanye kandi umuntu wese n'uburenganzira bwiwe ariko twibuke amajambo y'Imana ko kizira kubamira ibigirwamana okay murarandabira ahantu namwe nimba ari semujani nimba ari sende asinze ngo ninde hana murabibona birebire cyane ukurikirane murabe turutuzu tugiye twubatse hariya ibintu bagiye bashushanya bimanitseho kandi mwumvize ko Imana avuze ati ntuzu vyikubita imbere ntuzu nabisabe ntunabishushanye ibifise ishusho yiba hejuru mu ijuru canke hasi ku isi nahare nimukurikirane ibibanda mwabonye abantu benshi ko barasenga mwabonye ka twagiye hano hari isenga grotte ya Eliya mwabonye aho Yesu yahambwe mwabonye ko abantu bagenda bakaryamamwo nabo bagasenga bagasaba ibisabisho ego ni ibintu vyiza kubemera b'abakatolika murabona ko ari vyiza cyane ego naha hantu muna bagereranije nkaho Yesu yahambwe abantu mu gusengeraho barakumbura ibirato murabona ko Mutamari yambuye ibirato bako yari yaryamye hagati mu mva ikigereranyo karasaba ibisabisho vyiwe bivanye n'ibaza afise yego imyemerere iratandukanye murabe rero ibintu biratandukanye rero nuko rero imeze ngira mwavyiboneye mwese mwabonye isenga rya Eliya mwabonye ahantu abantu bagana gushikanira ibibazo vyabo naha ku musozi ku mushaha wa Yesu ni mu ntara ya Cankuzo ego urenganye gato gisagara ca Cankuzo ntabwo ari metero vyinshi naha inshallah ko bimeze turatembera turaba n'isi ngene imeze n'ivyiza ukuntu vyifashe n'ibintu ngene bihagaze murana ko ari ibintu nyene ego tusuzuma ivyanditse rero vy'Imana rero bivuga iki inyandiko z'Imana zivuga iki kwibi ese birahuza na Bibiliya canke biratandukanye muheto hayi kaze rero mukurikirane neza kuri no musozi wa
w'umushaha wa Yesu, umusozi w'umushaha wa Yesu, mashallah. Ahantu nicariye ni ku musozi wa Muyaga. Ku musozi wa Muyaga n'ahantu hashikiye abapadiri bera bashinga paruwase ya mbere abakatolika bo muca muvyibuka, bavuye ahitwa Imisugi, ni hariya hirya mu Cendajuru, ahantu bashinze umusaraba wahitwa Imisugi bacinjira mu Burundi. Ego aba baraje mu Burundi bo bazanye ubukristo, aha rero babushikanira kuno musozi. Aha byarabagoye cyane, bahubaka amashengero, ariko ntiyari amashengero, bwari umuntu bitubunya bugoro, abanyagihugu barabuturira kubera ivyo bari babazanye ntibabitahura cyane. Ariko rero mu kiringo tugezemo cuno munsi murabona ko bahagize neza, nko mwavyiboneye, mwabibona murabibona namwe ku masanamu, baragerageje kuhamenaja, hameze neza. Abafise ibibazo baza kuhasengera, mbere baca bahita ku mushaha wa Yesu. Yani bahita ku mushaha wa Yesu. Baba ni bamavuga ngo muzi Yesu uri mutaragera ngaha ku mushaha, biragaragara neza ko mutaramumenya. Yego aha bahita ku mushaha, niho twibereye. Murabona ingene ibintu bimeze, abantu baraza bagasenga ibisabisho bitandukanye kugira ngo nabo biyegereze ngo Imana, biyegereze Imana kabisa. Umva batubwiye ko umuntu asengeye igisabisho hano, ibyo asavye byose aca bironka, ibyo asavye byose aca bironka. Abantu rero mwirwa murahangayika murakuza kuri no musozi, mw'abakristo umwe ndabahamagariye kuza hano. Murabona yuko abantu bavyitabira cyane kandi bahigize neza cyane. Ahango ni mateka akomeye cyane y'ahantu. Kuri ubwo rero nashatse uhamenye nawe umenye ko hatanguriye ubukristo bwinjira mu Burundi ahitwa Imuyaga, buzanywe n'abakatolika. Hama rero baba poro nabo sinzi namwe ngene bica bigenda, kuko murabona neza yuko katolika yoyo ivuze ngene yatunganije ivyayo, abayiyitirira rero n'abandi mugenda mwiyitirira ibindi. Tubabwira mpenga ntimuvyumva, murabibona neza ko bimeze neza. Naha nyene mubona uyu n'umusozi wose, umusozi wose murabubona, murabona umuntu niho yibereye. Nashatse nje hejuru aho mubona neza ingene abazungu bari baciye ubwenge gushikira mu misozi nkiyi. Mu misozi nkiyi, mu mabuye nkaya, nta bantu bari bwahabe benshi, ariko misyo yari bazanye bari bayizi. Iyo misyo rero mwese murayizi, bazanye ubukristo mu mana data ari Imana, mwana Imana, mutima mweranda, nubwo bibiri itavyemera. Ugiye gusoma muri Yesaya 4:10 urumva ati mwebwe vyabona vyanje n'abasavyi banje natoranije kugira ngo mumenye kandi munyizere, kandi mutabore ko atayindi Imana ihari, atani yizoza mu nyuma, atani yindi yimbangikane ihari. Ugiye muri Yesaya 4:2 na Imana ikikubwira ati naguye ijuru ndumwe ngaranzura isi ntawe twari kumwe. Rero ufashe Imana ukayigira mu butatu, nukuri ivyo n'izindi nyigisho z'abazungu nyene baje bazanye mw'ico gihe bashikaniye hano hantu. Ego paruwase ya mbere ni yabereye hano kuri no mutumba umusozi hariya hepfo no kunera namwe, niko bimeze. Kuri ubwo rero itwo turabwira ijambo ry'Imana, zamunashika hano mutohoza, muze muravuga ivyo mwabonye muzi, ivyo mwasomye mwatahuye inshallah. Kuri ubwo rero naha ni ku musozi wa Misugi, niho batangwe gushinga umusaraba, ariko no muzi turi Muyaga. Imuyaga n'uyu mutumba murabubona, ni umutumba mwiza cyane, mwiza cyane ubereye ijisho, harashajije gose, harashajije vraiment, ni heza gose, muramwe muravyibonera. Ego hari utuntu twishi nabonye muratubona dutandukanye, nukuri tumeze neza cyane. Ego kabisa. Naha rero kuri ubwo rero nkuko n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwigishije ati Imana yanyu ni Imana imwe rudende, aho ni muri Qur'ani 2:63. Rero namwe murabe ko ibi bihuye no kusenga Imana imwe rudende, ugasanga ntibihuye n'Imana imwe rudende, nawe ugira amakenga uvuga ati none ibi bintu ko Imana ivuga ati ntukagira inzini Imana umbangikanya, ntukibazira igishushanyo canke ikintu na kimwe gifise ishusho y'ikintu kiri hejuru mw'ijuru canke hasi kw'isi, ntuzovyikubita imbere, ntuzobisabe, kuko jewe uhoraho indi Imana ifuha. Mpora abana ibigabitanyo vyabase nkageza kurunga ngo rugira 4 no kurugira 4 rw'abanyanka, nkagira ikigongo abankunda bakitondera ivyagezwe vyanje. Ikibazo none bimukora ngaha nyene, Imana iravyemera, ni wowe nyine uce w'ikibazo. Ntuzovyikubita imbere, ntuzobisabe, kuko jewe uhoraho ndi Imana ifuha. Ntuzovyikubita imbere, ntuzobisabe, ntukibazira igishushanyo, ntukibazira igishushanyo canke ikintu na kimwe gifise ishusho y'ikiri hejuru mw'ijuru canke hasi kw'isi. Ntuzovyikubita imbere, ntuzobisabe, kuko jewe uhoraho ndi Imana ifuha. Hare nahi wawe ivyo nakoze biranezera Imana canke Imana irafuha? Ibi ndiko ndakora ni vyiza, Imana iravyemera? Kuko ni kuva 20 umurongo wa mbere aho Imana ivuga ati nduhoraho Imana yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukibazira igishushanyo canke ikintu gifise ishusho y'ikintu kiri hejuru mw'ijuru canke hasi kw'isi. Ntuzovyikubita imbere, ntuzobisabe, kuko jewe uhoraho ndi Imana ifuha. Uca wiyumvira
ibi ndiko ndakora Imana iravyemera, ibi nabumvye, ibi nabaje, ibi nashushanije nkashira hano, abantu bakaza baraza mbe nagiriye neza abantu canke nabagiriye nabi. Umwe wese acayiha ikibazo. Musoma Bibiliya ugiye mu gitabo c'Abaroma 1:20 Imana iravuga ati kubw'ibitaboneka vyayo nibwo n'ubumana bwayo bibonenwa neza uhereye mu kuremwa kw'isi, tubimenyekanishwa n'ivyo yaremye kugira ngo ntibagire ico bireguza. Iyi misozi n'ayamabuye vyaremwe n'Uhoraho Imana rugira vyose. Ivyo rero no kugira ngo abantu ku munsi w'imperuka ntibazogira ico bireguza, kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana, bacitse abiyumvira uvy'ubusa. Sawa ati uko Imana idapfa ariko uwo bakuvuga ngo yarapfuye urako banayibambye. Urumva ivyo rero Imana ivuga ati iyo bikoze kugira ngo abantu batahure yuko Imana ari yukuri. Ngo biyise abanyabwenge bacikiwe ibipfu ukuri ko Imana idapfa baragukaba basenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa ivyo biguruka niko yagenda hasi. Ngo nico catumye Imana ibaheba. Aha rero muraraba neza ko Imana itabahevye nuko bakunda kuko Imana ivuga ati uko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana bacitse abiyumvira ivy'ubusa. Mu gitabo cyo kuvayo 3:3 uraza gusanga inyigisho ya Mose nayo irabuza abantu kwambara ibirato mu gihe baryahera Imana. Nuyo ubona ko yaciye bitora akabitahana mugaho agacibona ubundi nawe karabisenga. Yandi usanga ibintu nyene vyaracanze abantu, hari ababitahura ijambo ry'Imana ari n'abandi batatahura ijambo ry'Imana. Nyimba aho harahera yategereza gukura ivyo birato nkuko undi yabigize, ariko n'agasanduku nako bashiramwe ivyaha canke ivy'ibisabisho. Nkira ngo namwe murabibona hari muri ryasenge ndani. Nico gituma nabwira ati ibintu by'Imana usanga abantu bamwe vyarabacanze, hari ababitahura, hari abatabitahura. Ukurikiye nk'aka kantu ucibona yuko nubwo ari bamwe n'ivyo bakora ntibisa. Bamwe barambaye ibirato, abandi ntibavyambara, abandi bararambarara, abandi bagafukama. Uza gusanga rero imyemerere y'abantu nubwo baba basoma igitabo kinini batabitahura kumwe. Ico gituma nk'idini riba rimeze uko baca baraba ni ryo kuri riri ku rutonde canke umwe wese abikora uko avyumva. Aha noje utahurira ukuri. Reka twifashishe wa murongo wo kuvayo 3:3 urabona aho hantu handitse ati nukure inkweto ku birenge vyawe. Hari baramaze kubona ko ari inyigisho nziza abagiye muri chapelle ahantu basengera usanga babikuye. Murababona hari indani muri iyo chapelle ingene ibirato babikura gace bafukama. Ariko inyigisho yo gufukama sinzi wayibigishije kuko Yesu yigishije abantu kubama ukuba mugashira uruhanga hasi. Na inyigisho yo gufukama nza gusanga inyigisho yigishijwe na Shetani muri Matayo 4:8 aho Shetani yabwiye Yesu gufukamira. Urabibona rero hari amasengesho amwe rero umuntu yakora atazi inkomoko yayo niyo yavuye n'abayemera n'icatumye aba. Nuko rero ibintu bimeze nyina mwavyiboneye, bamwe baravyambura abandi ntibavyambura, abandi barabigumana. Ivyo rero usanga ibintu bitandukanye abantu kandi bari ahantu hamwe basengera. Bisigura yuko ahantu muri nta mategeko ahari, nta Mana abahaye mategeko, nta vyitonderwa bihari. Yani umuntu wese abikora uko avyumviriye. Nico gituma wiyumvira ati reka nkora ibintu bimanike hano ubona umpenga nta ngorane nimwe ibiteye. Abantu ugasanga umuntu yiriwe ngaha ari imbere y'ikibumbano ibumba ariko araribwira ibibazo, ugasanga umuntu yiriwe ahagaze hajya yiteze urukiza. Biraboneka ko barundi banyotewe kumenya Imana bakwiye gusenga Imana y'ukuri kugira ngo bizobafashe gushika mu ijuru. Urana ko bafite inyota nyinshi cyane kumenya ibijanye n'Imana. Iki naco nico kintu kiryoshe cyane, naho bamwe babikora mu butamenya abandi bakabikora ubutariko nkuko namwe mubibonye. Rero nk'impanuro twisunga umurongo uboneka muri Zaburi 115 umurongo wa mbere aho Imana ivuga ati ntaba ari twebwe bijya byose mwabonye babumbye si Imana, ngo ntaba ari twebwe uhoraho, ntaba ari twebwe ariko izina ryawe aba ryuha icubahiro. Izina ry'Imana ryonyene ryo rikwiye guhabwa icubahiro kubw'imbabazi zawe n'ukuri kwawe. Ni iki gituma abanyamahanga babaza ngo Imana yabo iri hehe? Ningene mubazanye ngo Imana yanyu iri he? Muyihigira mu mabuye? Ariko Imana yacu iri mu ijuru yakoze ibiyihambaye byose. Zaburi kitubwira ati Imana yacu iri mu ijuru kandi iyo Mana yakoze ibiduhimbara gose kandi byose. Imana irabandanya ivuga muri Zaburi uti ibigirwamana vyabo ni feza n'inzahabu nikorwa n'amaboko y'abantu, bifise akanwa ntibivuga. Bijya byose mwabonye bisuka akanwa mwabonye ko bitavuga, bifise amaso ntibibona, bifise amatwi ntivyumva, bifise amazuru ntibimotegwa, bifise intoki naco bikorako, bifise ibirenge ntibigenda kandi ntibivugisha imihogo yavyo. Ababikora bazohwana navyo mbere n'uvyizigira wese.
yemwe bisirayeli nimwizigire uhoraho niwe mutabazi wabo n'inkinzo yabo yemwe ab'inzu ya Aroni nimwizigire uhoraho niwe mutabazi wabo n'inkinzo yabo yemwe abubaha uhoraho nimwizigire uhoraho niwe mutabazi wabo n'inkinzo yabo. Ibaze rero abantu mu gisenga ibigirwamana mukije imbere yavyo muriko murasenga. Aha nibaza ko mutahu ico Bibiliya iri kirabivugako. Umuntu wese wizera ikintu kidavuga, ikintu kidahema, gifise amaso ntikivuge, gifise akanwa ntikikuvugishe, gifise amaso ntikikubone, gifise amatwi nticumve, gifise ibirenge ntigitambuke, abo bose ngo bazohananwa navyo ku munsi w'imperuka, mwitandukanye navyo. Ari naco gituma Korani nyerane kitubwira gutya ku majambo yayo iti emwe abemeye mu vy'ukuri ibiboreza akamari gutakambira ibigirwamana no kuraguza n'umwanda wo mu bikorwa vya shetani nimwitandukanye navyo kugira ngo mubone gutsinda, kugira ngo mubone gutunganirwa ku munsi w'imperuka. Yaba Korani aritubuza, yaba Bibiliya irabibuza. Nibaza yuko ivyo bintu bitahuritse kandi mwese mwavyumvise. Murakoze katubandanye. Naam, inshallah ngira ngo munabibonye ngaha rero emwe bita ku mushaha wa Yesu. Ni ngaha ku mushaha wa Yesu hari naho basengera, atuvuye naho bita aho basengera Yesu. Urana ko banza no kwambura ibirato, babanza kwambura ibirato, kama twabwe kwingisha kwambura ibirato hano hejejwe ari vyiza. Nabona naba ko bambuye ibirato mu kuja mu gasengero ka basengera Yesu, ngira ngo namwe murabibona. Urumva rero nimwe inyigisho hari usanga inyigisho ari ngira akamaro ku bantu, namwe murabibona kuri no mutumba witwa ku mushaha wande, ku mushaha wa Yesu. Murabona hano heza cyane, barateguye neza, mashallah. Allahu akbar, la ilaha illallah.